jewe maze iminsi ngira itohoza rikwiye ku butare bw'Uburundi ntabwo muzopfa mumaze namwe iyi generation ishaka mugende mwimbe ntabwo muzomara mumaze iminsi muza murumva iyo ndiko ndakebura abarundi hariho akantu navuze hakajyaho gufasha inyigisho kugira umuntu atahure ivyarimo umwana yateye inyama azi ko hazomera inka abona abahinga babitweretse byose ingene bimaze muri Afrika yego n'ivyo biratangaje muga kandi birababaje kubona twebwe nyene abanyafrika abarundi turimwo tutazirikana neza ngo tumenye ikiruta ikindi tukirengagiza aho twebwe ibihugu byacu byaciyemo ku ntwaro y'igikoroni dushaka kuvuga ngo turatora icigwa neza amahera atarenga $20 mugasanga exoneration n'amamiliyaridi bamuhaye acagira ngo tacashora ahubwo n'umutahere tumuhaye muze murabona wari exonere woja kumubaza uti turabe wowe kuva aho wahereye ugira exoneration turabe tumaze kwinjiza muri iyi myaka uzosanga yabonye kumenga bamugabiye erega uruhombo n'ubwo nyene nuvuga yuko hariho ibintu dutegereza gutegera twebwe twabaye mu gihugu ico gihe wamenga nicitwara imyaka myinshi kuva tuvuye mu gikoro uno munsi rero dutanguye kubibona muca mwibaza ko bica bitworohera turiko turabivuga no kuvuga haraba ivyaha bikisubiriza umunsi umwe rero muvuze mu tubure tugatugwanye kudahana wowe ukaza gufata umuntu yishe umuntu umwe hariho uwishe batanu avuga ati no bazuje gufata uriya none je ko nishe umwe ujya yishe batanu ko mutamufasha mbere ndayere je nije nishe mu nyuma hera kuri uriya yishe muze murategera n'ubu twarabaye mu vyaha ibyaha bijanye no gusahura itunga ry'igihugu gushikaho turigira umugenzo akamenyero uno munsi rero uvuga none jewe ukigo injuti mama kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagendana zandwara niziye yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe Leose na Janvier nibo batanga kumpe cigwa yuko bishobora kuronka abarundi bakorera Uburundi naho bari hanze naho nyine yabivuze uko birashoboka biva ku ngene uriko urabakoresha kandi ndazi yuko byaraduhaye iciyumviro gushikaho nko turi kuri iki cigwa koko c'imitahe yacu isanzara nuko twokumva yuko abarundi b'incabwenge bari mu bindi bihugu ari nk'inkumi twarungitse rega turashobora kuvyigira hamwe none inkumi ntuyiresha ukayigwa kandi
muramuha n'igiseke kugira azakumagaruka. None rero twebwe nitubanze tumenye twe turi ngaha mu gihugu abarundi b'incabwenge bari hanze yuko ari umukobwa wacu twarungitse kubaka i Burundi, amenye nawe yuko koko atavuye mu muryango, kuko nawe iyo asumye nazane niho tumenya ko twarungitse inkumi. Mugabo atazana tuzi ngira ngene biba vyagenze. Nico ituma twese ko vyiyumvamo umurundi ari hanze haguma ari mu Burundi, uri mu Burundi akumva ko uri hanze nawe nyene ari kumwe, kuko ubu haraje ubuhinga bugezweho bituma twese twama turiko turakorana. Ico nico nashatse guhera ko, kuko niwo mutahe nyamukuru. Byose bihera mu mutwe. Niho twama tuvuga tuti nitwaba dushaka kumera nk'abandi batunze, no vorondera ngo no kurabaraba bujye gutare, banza uhindure ingendo wewe nyene, uhinduke umutwe, niho ushobora gutera imbere. Hanyuma rero ikiganiro cyaranezereje, ndavuga nk'iki nkanje ikizoncika, ariko ndazi yuko hari abarundi benshi iki kiganiro cyateye ubwoba. Aka nakanya ko kubahumuriza, nakanya ko bahumuriza. Iyo haje ikibazo se ucugira ubwoba, ahubwo butombe kugira ngo ikibazo kijahabona tugitorere n'umuti. Nico gituma mu kubahumuriza ndabwira ni mubanze murabe imvo z'ibiturimo, kuko kenshi tubisamira hejuru nitwigere turaba iyo tuva ngo tubone imvo yaje. Tumaze kubona imvo burya bica byoroha cyane. Keshi ndavugisha ukuri, uri kuraraba inyifato yacu, haba indongozi babe abahinga, uzosanga umenga benshi ntibumva ingene itunga ry'igihugu ritungana. Iyo babyumva udashoboye abavuga ati oya ibi bihubundi, mugabo kubera bazi yuko ahubwo agiye hamwe mwivu yumva pagiyeyo. Murumva yuko ngaho twumve iyo tuva kugira tubanze duhinduke twebwe nyene. Ubu harageze ko tumenya amakosa twebwe dukora ayo twakoze, kugira ngo duheze rero twivyukiranye. Hariho amakosa dukora nama ndiko ndaraba havuga nti ibintu sinzi ko novuga ko ari kutamenya, sinzi ko novuga ko ari ubujuju, sinzi ko novuga ko ari kubigira nkana, mugabo je ndabonamo yuko hariho ibintu bigoye gutegera. Kuko nk'ubu dufate uravye mu 2020 ibanki ya Repubulika yari kwifatira to gupfa kugira ibintu ibanki isanzwe mu gihugu, kubiravye yari ikiri banki de banki, yari yabaye ibanki commerciale n'izindi. Nibesheze kubera ati iminsi mu gishikiriza byose uvuga yuko Burundi ari igihugu gitunze. Ntashobora kumva umuntu ashobora kuvuga yuko Burundi budatunze. Bambajije bati tubwenge ni Burundi butunze, cyangwa bishura nti nta muntu afise umutahe ashobora kuvuga yuko ari mukene, afise umutahe. None rero tuciye mwigisha ingene imitahe yacu yagiye, avasanga rero bavuga bati wesha barabeshe kuko umutahe wagiye. Ariko naho nyene je ndabaremesha, ntaho umutahe baroye, Burundi buratunze. Ubu nyene tuhinduka mwoca mubona ibintu bihindutse, kuko abona abahinga babitweretse byose ingene bimeze muri Afrika. Yego n'ivyo biratangaje, muga kandi birababaje kubona twebwe nyene abanyafrika abarundi turimwo tutazirikana neza ngo tumenye ikiruta ikindi, tukirengagiza aho twebwe ibihugu byacu byaciyemo ku ntwaro y'igikoroni. Dushaka kuvuga ngo turatora icigwa aho ibyacu byarasahuwe, mugabo nabo nyene nababwira nko ku Burundi
ntibabimaze. Dufate yuko aha mu gihugu cacu, dufatire ku karorero, hariho igikino abakinyi ba Ninde bigeze gukina, nibo bavuga ngo muzi ico gikino bari bacise imbunuza y'umugabo ibunuza mu vyayo. Imbunuza y'umugabo ibunuza mu vyayo. Aho rero berekana umugabo gito yasahura utwo mu nzu twose akatumarira mu gahinga. Umugabo ariko asahura iwe nyene. Iyo mbunuza rero ntaho yari itaniye no mu Rundi atahiriza itunga ry'igihugu mahanga. Hariho n'ibindi twama tubona, umwana akora mu nkono, yango uko nakuze ntavyo nkibona cyane. Umwana yariye ibyo kurya mu nkono agaca yigira uwejo, yabonye ko batetse ibiryoshe yarondera igera kwepa akaja kwiha kandi agaca yigira uwejo, hageze gufungura agaca atonda mu bandi nk'uko atana kimwe cigeze kiba. Umva rero dufise nk'abana mwene aho mu gihugu, gutera imbere byoca bitugora cyane, vyotugora. Nico gituma twebwe igihugu naho no muryango mugwa muryango ugizwe n'abantu b'incabwenge bakuze bazi ikibi n'iciza, udashobora kwigira uwejo kandi wabonye ikibi wakoze, uvuga uti je nihuta nihaye nigiriye, mugabo ntutuza gukunda abandi kandi watwaye kwawe. Nimwe nibi rero tubamwo. Ndaba maze iminsi dusiganwa n'ibisata bitari bike, numvise ko bazi ibibazo mushaka kubidomako, hariho ibyo nagenda andika nshobora kuza kwishura aho tubigejeje, mugabo je ndavye nk'igisata c'ikawa. Turabiye ku biharuro vy'ikawa ishorwa mu Burundi, yashowe hagati y'umwaka w'2016 n'2019, igihugu cyacu carahomvye amafaranga agera ku miliyoni hafi 17 z'amafaranga y'abanyamerika yari kuva mu ikawa yashotse, ariko ayo mahera ntiyigeze agaruka. Aho ibiharuro ndabibona kuko usanga ababikurikirana, dufashe irishira hamwe muze MUCAP ni Organisation Internationale du Café, ibiharuro yatanze usanga ataho bisa bisana n'ibiharuro vyatanzwe na ODEC, nta namwe bisa bisana. Novuga uravye neza, uravye vyatanzwe na ODEC usanga ari biki, mugabo bajya abandi bo babibona. Nuva twahomvye imiliyardi 17, ni igitoro kingana iki? Camwarura igitoro twahomvye vugaho, cyari duharura imiti twahomvye. Murumva ko abo bantu bayanyuruje bisha abantu, yumvira abantu bapfuye kubera batarose imiti ngene bangana. None nk'abo bantu babigize baremera ko bisha abo bantu. Aha rero n'igihe cyo kumva ingaruka zo gusahura itunga ry'igihugu, imiliyoni 17 z'amadolari havuwe abantu bangana iki batari kuvugwa. Murumva aho nakamaramaza. Mu myaka ine Uburundi bwatakaje izo miliyoni, none uwo mwaka mwibaza ko ari iki? Mwarabonye ngiye kurondera ntubungira mbonere ikawa zimbutse n'izashotse, barabimisha neza. Kandi ndabona rero hamwe muze muravuga ngo facilite, abo nyene bari bajejwe gusinya nibo nyene ahubwo bavyorosha vyose, kuko nikimenya hamenye baraciye hirya no hino n'ivyo niboneye baranyemeza ko ari ibinyoma. Hanyuma ncanda barusha ubwenge, barushije ubwenge, kuko naciye mvuga ni ODEC raporo y'ikawa zose mwimbuye n'izashotse. Acarampa raporo nese officiel, cavuga okay, natwaye tabajoro logistique mu Gisoda, reka ngende mu mastoke, naho ikintu cinjira muri stoke nicandika kuri fishi, reka ndabere ikawa zinjiye mu mastoke yose, hanyuma nteranye ndabe ko bihuye n'ivya. Nese mwarumvise ubudasa twasanze aho usanga itoni
zirenga amajana ibihumbi, ahubwo tugeze ku bihumbi 3 na umva. Ivyo byose biri ngaha rero, washaka ntizirashoka iz'umwaka uheze. Ivyo bari banyegeje no kuva ntizoshotse, ntitwigere tuzimenya. Izo nizoshotse. Turavye ku butare hoho sinzi n'ingene tunabivuga, kubera hoho yari ingabire aho igihugu gifata ubutunzi kikabugabira umuntu nta ukurikirana nta na kimwe. Mwarumvise abo n'ubu tukiriko turaharira gufata ugashora itoni 2,000 vy'ubutare, aho bavuga ubwo butare ngo bwitwa tererare. Ibigira bavuga ngo izo tererare ngo niyihe umenga ni butare bwitwa tererare, ukabona bugashoka ukarondera n'ifaranga rimwe imeya basi infra symbolique yinjiye ukayibura. Ibintu by'amafausse déclaration, abatanga ibitasi atari by'ukuri hoho sigaye umenga ibintu bisanzwe cyane, kuvuga ku bintu bizimbutse bagasuzestima amasufacturation. Ivyo ni ibintu byibonekeza neza, turiko turaba muri Ober. Hariho rero burya rero mwavuze, hariho ibindi bintu biba mu Burundi abantu benshi batamenya. Aho umunyamahanga avuga ngo ni umu investisseur, akaza ari gusa mu mufuko, agaca asaba garanti ngaha mu Burundi nyene, bagacamuha nk'itongo bakarimuha, agaca agenda gusaba ideni. Urumva Uburundi bwegene, urumva nibwo buhaye garanti. Hanyuma ikibabaje araja ariko arakora ivyo bintu yirongeye iryo deni. Hari aho rero mvuze, hari n'abace barisaba mu Burundi nyene, aha nyene agaca avuga ngo rapatriement de devise. Yarazanye nk'uko umenga yarazanye amahera akarapatria. Ubwo busuma nta muntu nibaza abubona n'ingoga. Hariho utundi twishi mpora nza ndabona uko bukeye uko bwije. Natakarero gatoyi muze murabe no ma marché public. Uzura bagiye muri Belgium bavuga ngo marché ijya marché yose, inyungu n'umutahe byose umurundi bakamuriha mu madolari, kuko bamuha turo marché bagacamuha amadevize igire no kuvuga n'inyungu bayimuha mu madevize. Nkuko umenga ni biba nico cyane ndabwira nti tubanze dukure ibijanye n'ishapu, tubanze tuvuge tuti twisuganye kuko ntagire ubesha twaragize isheke. Kandi iki kibazo cy'ubutunzi ubu niho honyene tugiye kugikora, kigituma gitera ubwo abantu kazubona abantu imitima yavyimbye, abandi umenga bariko baraguruka, no kubera atanumwe ari bwagipfukure neza. Ubu rero harageze aho tugipfukura. Kandi abahakarorero n'umuntu agwaye umugera wa sida imyaka 20, awugendana ntavyazi yibereye mu bandi arakomeye porteresa. Hanyuma umunsi nyuma y'imyaka 20 aje kwa muganga bayimupima, aca yitwara gute? Si nkuko umenya sida ayifashe ubwo nyene aca pararanga porutayimaranye imyaka 20. Twebwe rero nk'ubu Burundi hari ucabona ngo Burundi buri mu bibazo. Ndababwije ukuri ibibazo je narabiserekeye ndondera ni ibibazo bimaze imyaka n'imyaka, uno munsi yibonetse ko twemeye kubipfukura. Nico gituma turiko turarondera ngere twivyukiranya, tutaca twivyukiranya nk'umuntu atazi ko yara uwo mugera wari uhari haheze imyaka myinshi, kuko iyo wamaze kumugera mugire ngo biroroha cyane. Ijoro hariho n'ibindi usanga ama-exoneration. Je nariboneye umuntu yinvestishije neza amahera atarenga $20,000, mugasanga exoneration n'amamiliyaridi bamuhaye. Acagira ngo tacashora ahubwo n'umutahere tumuhaye. Muze murabona ari exonere woja kumubaza uti turabe wowe kuva aho wahereye ugira exoneration, turabe tumaze kwinjiza muri iyi myaka. Uzosanga yabonye kumenga bamugabiye erega uruhombo n'ubwo nyene, kandi kubera aribyo twagendeye mu mwanya muremure umengana ibisanzwe. Ico gituma kungere ngoma mvuga hageze
kugera tuba tuvyukiranye ntidukwiye kubishiramwo inzira ahubwo twebwe nyene twebwe abarundi duca tumva twivyukiranye gute mugabo ikibazo kirakomeye ni ikibazo gikomeye ku buryo utari umuntu uvuga uti tubanze tuvyumvikane neza tubijane neza usanga gikunanira kugira burya numvirije ibibazo byose bagiye barabaza biririye urabona ko ikibazo nayo kiratera ubwoba abantu ni ukubera twakimazemo umwanya muremure mumaze iminsi muza murumva iyo ndiko ndakemura abarundi hariho akantu navuze hakajyaho gufasha inyigisho kugira umuntu atahure ibyo arimo umwana yateye inyama azi ko hazomera inka kaya kantu karakomeye abantu bakumva umenga akantu gasanzwe umuvyeyi yaguze inyama arazizana muhira hereza inarugo ati tegura urumva seruga aca yigira kwitembera ati je nasomye vyakwiye hanyuma haheza akanya inarugo ararondera za nyama arazibura iyo zavuye arazibura hanyuma ati muga none n'imbeba yazitwaye ararira umwobo y'imbeba yose arabura araja inyuma y'inzu mugashitse inyuma y'inzu murabona kera abana bagira utwibare kandi watera icyo ukunda ugasaba watera ibiyoba watera amashurwe urumva ikintu cyose ukunda ugasanga wabivagatiranije mu metero 2 umwana rero yarakunda inka yarazi yuko inka nayo boyitera ikamera arazivye za nyama acaja kuzitera nyina ariko ararondera iyo za nyama ziri ashitse hahandi kuri ka kibare ka wa mwana ngo mama ngo ntumonyorere inka yanje hakurya uvuga ngo ntumonyorere ibiharage ngo ntumonyorere inka yanje mama akagomba kamurereka ashitse aho hari uwo murima ati ntumonyorere inka hanyuma nyina havuga inka none jeno yihonyera gute yibaza rero ni ikintu umwana yita inka acaja kuraba ico kintu kiri ngo ntundandurire inka hanyuma asanga nizanya mbwira rero umuntu akuze azi ubwenge muri mwebwe ngaha azi aho yanyegeje abonye turiko turarondera yogufasha byumvikana arazi aho yanyegeje wewe uriko urarondera jewe nije nagusinyiye iyo dosi turi kumwe twese turazi aho twanyegeje mwumva bishoboka quand il faut résoudre un problème qui suscite les intérêts des uns et des autres, il faut se mettre dans la peau de l'autre. Iki tutaciga ngo turabe ingene tukijera ntushobora kuvuga ngo tuzotora umuti sindashikira ibibazo ndavyishura mugabo notaka akarero kamwe uno munsi mu bantu bose bari muri secteur minier murazi ko atanumwe ari anorodre burya nta numwe mugabo kumabiyimbi kubera iki atawubabuza ijya code minier yanditse neza yuko mu minsi 90 bose bazoba bagarutse ko négocier les contrats ziri conforme kuri nouveau code kuko nouveau code yakuremwe ijambo ryitwa concession ubu ni ganyaganya mugabo nta numwe yaje kwiyandikisha kandi bose bakubwira ko bazokuburanya bashobora nzokuburanya kubera iki hari harabaye nka coalition y'abasinya na coalition y'abahabwa kuko ngaha mu Burundi nanje kubesha ngenda musaba amategeko biragoye ko umufonctionnaire ashobora kwiba amahera 10 biragoye kabisa ategerezwa kuronka umuntu wo muri secteur privé bacako bagaca bagira cooperation rero murumva aho ni umutego wa mbere kandi ukomeye cyane hariho uwundi mugane umwe je nabonye kuko nivyo twabaye mu myaka n'imyaka nico nshaka kubabwira byaramaze kutwafecta psychologiquement kubyo kugira ngo twivure sinzi urumva dutegereza kwifeza violence aho bavuga bati kurya umutima amenye hariho akabare sikure ni hajya mu Gatoki je niga kwishuri ryatene hariho ibutiki
twaja twibunurako arakarengwe cyangwa kugura umukate. Hanyuma rero umukobwa yahacuruza yari umukobwa kabisa w'igisamare, warashobora kumushira ijana agiye kugura umukate wa 40 agaca kugarura 560 n'amajana 460 cyangwa amajana 960, ku buryo nyine twe twabigize mugenzo tugahera kuja kugura umukate kwa Wege kugira tuje kugurira hahandi kuko hari igihe batomborera kwa Bahati Mbaya umuhaye inoti y'ijana agaca kugarura 60, warabona ko akurenganije, wacubona ko akurenganije none ko abandi bo yari yabahaye. Aha rero n'abantu bamenyereye gukora ivyo bintu gushikaho babaho bagira ubuzima bwiza cyane, uno munsi kugira ngo yumve yuko ubimukuye kutamurenganije biragoye. Aho namwe nimwishire mu kibanza cyabo, umaze imyaka irenga nka 20, 30, 50, wewe ari wewe hanyuma umunsi umwe uti ubusuko bikimeze umengo uramurenganije, kuko niko vyari bimeze, umengo uramurenganije. Muze murabe n'umwana w'imfura havutse ugira kabiri, muze murabe ingene bigenda. Uwa mbere ryo w'imfura aca agumuka ubwo nyene umugararizo ubutangwa, kubera iki babonye ka kabebe bariko bararera neza n'abati we urakuze we urimenya, ubwo nyene muze murabe aca asubira ibwana neza. Nuvuga yuko hariho ibintu dutegereza gutegera, twebwe twabaye mu gihugu ico gihe wamenga nicitwara imyaka myinshi kuva tuvuye mu gikoroni. Uno munsi rero dutanguye kubibona, muca mwibaza ko bica bitworohera turiko turabivura bitworohera. Nuvuga dutegereza kumva ingene twobigera tukumviriza neza, kuko hari ibintu mwariko muravuga ngo kuja kugira amankete, urahabarusha aho banitse barahazi, dushaka gutora amasolution. Reka ndababaza kubera iki haba SFR, kubera iki SFR yabaye la justice transitionnelle, ça fait quoi? No kuvuga haraba ivyaha bikisubiriza umunsi umwe rero muvuze muture tugatugwanye kudahana, wowe ukaza gufata umuntu yishe umuntu umwe, hariho uwishe 5 avuga ati no bazuje gufata uriya, none je ko nishe umwe ujya yishe 5 ko mutamufasha, mbere ndayere je nije nishe mu nyuma hera kuri uriya yishe. Muze murategera n'ubu twarabaye mu ibyaha bijanye no gusahura itunga ry'igihugu gushikaho tubigira umugenzo akamenyero. Uno munsi rero uvuga none jewe ubu nyene niyo nkironka nije bace bafata nibabaze bafaturiye, ura buri yafisa mu miliyari ndamaze kwiba jewe no 2 miliyoni 10 gusa, none je nije bace bafata. Reka ni ibinyane dutegereza gutegera tugaca tumenya none tugire gute. Nico itwa mwamubona jewe shiki ikintu citwa dialogue secteur public privé, kubera amafute de capitaux akogwa n'aba privé, kuko mu Burundi la corruption uyikura muri secteur privé, araguha mukavuga muti iyi soko twibye kwangara tuzojya ku miliyari 5, wowe twarazingahe naje ntare zingahe. Cyenda ziko nayigeze kuba victime ko nase kurya ndi ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, narabaye victime ko nase kurya, kandi cyamba baje yashaka ko twiba miliyoni 250 mugaje wa petrol 30 gusa watware 250, hanyuma nase kwakira niwe yagiye kunyararaza ngujya ngo ntacazopfa yimariye, ngujya ngo nimwatse service ntagwa ntavuga ngo nimuhaye giture ntayo yakira. Murumva iyo societe yabaye uko ni societe yari yarasambutse, twese tuvuga ukuri dutanguye kuyubaka mu 2005 tugarukanye tuvuga tuti tuje muri demokrasi. None twese turiko tugarukana societe tuyubake ibe rusangi yahora ari privatize, mbwira ingene muyigarukana rero ibe rusangi yabaye privatize kuva umukoroni yinjira mu Burundi
sinzi ko muzi icyo ari cyo pouvoir oligarchique abajuriste murazi icyo ari cyo pouvoir oligarchique ni pouvoir iri entre les mains de quelques individus no kuvuga yuko igihugu cyari privatize kuva mu corona za gushika 2005 burya nijya kudetano nanditrua ijyavuye kwankako ibintu biba rusange nimuze muronda ngo nta by'ubwoko birimo bijya nta by'imigambwe no kwanka ko ibintu biba rusange haya ntumurondera ikindi nuvuga yuko rero ubu hageze kwitunga ry'igihugu ribi rya twese none tubaze tumenana imitwe cyangwa twese turicara hamwe tubije nk'ubu tukavuga tuti ubutare wariye none uraburutsa mugaragira ntaremeshe jewe maze iminsi ngira itohoza rikwiye ku butare bw'u Burundi ntabwo muzopfa mumaze namwe iyi generation ishaka mugende mwimbe ntabwo muzomana